Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze muri aya makuru. Isukari idasanzwe yatumye Mico Sredovic watoje Amavubi akatiwe imyaka igera kuri 5 nkuko amakuru atugira bivuga. Mico Sredovic wahoze atoza Amavubi ubu akaba ari umutoza makuru wa Uganda yakatiwe n'urukiko rwo muri Afurika y'Epfo igifungo gisubitswe cy'imyaka 5 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukorera ihohotera abagore. Nkuko ubushinjacyaha bwabitangaje, ni ibyaha yakoze ubwo yari yaje mu mikino ya Kosafa, icyo gihe yari umutoza wa Zambia. Bwagize buti itariki ya 7 Ukuboza 2020 mu mikino ya Kosafa yabereye Kabar, umugore w'imyaka 39 yarazanye ikawa muri Wolfson Stadium, abaza Mico niba akeneye isukari mu ikawa ye. Yaramuhakaniye amubwira ko akeneye ubundi bwoko bw'isukari, yerekana ku bice by'ibanga by'uyu mugore. Uyu mugore yahise abibwira umukoresha we, yihanangiriza Mico Sredovic. Nyuma kuri uwo munsi uwo mugore yongeye gutwara ikawa muri stade, icyo gihe noneho Mico yamufasheho mu buryo budakwiye. Ku munsi w'ejo hashize kwa 2 tariki ya 19 Ukwakira, urukiko rw'ibanze rwa Kapao Port Elizabeth rwasanze ahamwa n'iki cyaha ndetse kandi akatirwa imyaka igera kuri 5 isubitse. Mico akaba yahise ajurira iki cyemezo cy'urukiko. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Uganda FUFA ryatangaje ko uyu mutoza yari yabasabye uruhushya ko hari ibibazo bwite agomba gukurikirana, bikaba byarangiye agiye kugaruka mu kazi agakomeza imirimo ye nk'ibisanzwe nkuko aya makuru akomeza kugenda atugeraho. Ibyo rero ibyabaye ku mutoza Mico Milton wahoze atoza n'ikipe y'igihugu Amavubi, aza kwirukanwa ajya muri Uganda aratoza, naho yaje kuhava aragenda, ariko nyuma yongera kuza guhabwa akazi ko gutoza ikipe y'igihugu ya Uganda, ndetse mu bishize aherutse no gutsinda ikipe y'igihugu y'u Rwanda imikino 2 yombi, wabereye i Kigali ndetse n'wabereye mu gihugu cya Uganda. Mu makuru yacu akomeje kugenda avugwa, Ebola yongeye kubura umutwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyorezo cya Ebola cyongeye kubura umutwe, aho mu kwezi kumwe abagera muri 5 bamaze kucyandura, ndetse kikaba cyarahitanye bagera kuri 5 nkuko amakuru atugera bivuga. Inzego z'ubuyobozi muri iki gihugu zatangaje ko Ebola yongeye kugaragara ku itariki ya 8 Ukwakira 2021. Kuva iki gihe imaze kwandurwa n'abantu 5 mu gihe hitanye abagera kuri 3. Mu bo bivuga ko baheruka guhitanwa nayo harimo umugabo w'imyaka 36 wari utuye mu gace ka Kasabinyore muri Beni witabye Imana kuwa 2 tariki ya 18 Ukwakira 2021, ndetse ahita ashyingurwa. Kugeza ubu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryatangije ibikorwa byo gukingira iki cyorezo muri DRC. Kuva 2018 nibwo Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangiye kwibasirwa na Ebola, aho kuva muri uwo mwaka kugeza 2020 yari imaze guhitana abarenga 2,000, mu gihe abayanduye nabo barenga 3,000. Ebola yongeye kubura umutwe muri DRC nyuma yuko muri Gicurasi 2021 yari yatangaje ko yabashije kuyihashya mu buryo bugaragara. Muri Mozambique amakuru avayo aravuga yuko ingabo z'u Rwanda zikomeje guha ubuvuzi abaturage bo muri Palma. Ingabo n'abapolisi b'u Rwanda bari mu bikorwa byo gufatanya na bagenzi babo bo muri Mozambique kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado, bakomeje ibikorwa byo kuvura indwara zitandukanye abaturage babasanze hirya no hino aho batuye. Ku itariki ya 19 Ukwakira 2021 nibwo izi ngabo zavuye abaturage zibasanze mu midugudu ya Kwiwa, Kwirinde na Kiyonga mu karere ka Palma gaherereye mu ntara ya Cabo Delgado. Ibikorwa biri gukorwa mu gihe hakomeje ku ibyo kubohoza mu buryo burambye no gusubiza mu byabo abaturage bari bamaze imyaka mu nkambi zitandukanye. Abaganga b'ingabo z'u Rwanda bajya kuvurira abantu aho bari batanze serivisi zirimo gusuzuma, gukora ibizamini bikorerwa muri laboratwari, gutanga imiti n'inzitiramibu ku baturage 184. N'abaturage bafite ibibazo by'uburwayi burimo malaria, abafite ibibazo by'imirire mibi, indwara z'uruhu, abafite ibibazo by'ihungabana byatewe n'intambara z'imitwe y'iterabwoba zabereye muri intara n'ibindi. Aba baturage bashimiye urwego rw'ubufasha bari guhabwa n'ingabo z'u Rwanda, ndetse kandi bagaragaza ko biteguye gufatanya nazo mu kwicungira umutekano, batanga amakuru ku bishobora kuwuhungabanya. Bagaragaje ko bafite ibibazo by'inzara n'ibyorezo nka malaria. Ibi byose bikaba bishobora kurwanywa ndetse no kuvurwa. Mu busabe bwabo harimo kuba bahabwa amavuriro n'ibigo nderabuzima,
ubuyobozi bwa RDF bugaragaza ko urebye umubare munini cyane w'abantu bo muri ibi bice bakeneye ubuvuzi, ari nayo mpamvu bwasabye ko hakwiriye gushyirwaho gahunda yihariye yo kubwegereza abaturage. Ibintu bishobora gukorwa n'u Rwanda cyangwa Mozambique cyangwa abakorerabushake hagamijwe kurengera ubuzima bw'abaturage. Guverinoma ya Mozambique ku bufatanye n'abakorerabushake VAMOS bohereje ibiribwa ku baturage ba Kirinde, naho ingabo z'u Rwanda zo zikaba zikomeje kugeza imiti n'inzitiramibu ndetse no gucunga umutekano muri ako gace. Ingabo z'u Rwanda kandi zifatanyije n'iza Mozambique bakomeje gutegura uburyo bwo kurandura burundu ibyo bibazo byose biri mu karere ka Parma. Major Robert Murenzi waganiriye n'abayobozi bo muri aka gace yasabye ko habaho gukomeza ubufatanye mu guharanira umutekano n'amahoro birambye muri Parma. Yartils Egidio da Consetio Nkamate n'umuyobozi ushinzwe imirire ndetse no kugeza ibiribwa muri Parma ndetse akaba anahagarariye guverinoma ya Mozambique, yashimye ingabo z'u Rwanda ziri mu ntara ya Cabo Delgado kubw'akazi gakomeje gukora mu guharanira ituze n'imibereho myiza y'abaturage mu buryo butandukanye muri iki gihugu cya Mozambique. Leta y'u Burundi yashikirije y'u Rwanda abagwanyi 11 b'umugwi witwaje ibigwanisho FLN ugwanya ubutegetsi bw'i Kigali kuri uyu wa kabiri. Umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufitiye. Abandi batwara isata by'iperereza mu ngabo z'u Burundi n'u Rwanda n'abaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini CRGL, abaserukiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe na ONU, hari kandi n'abakuru b'intara za Kirundo mu buraruko bw'u Burundi hamwe n'intara ya Bugesera mu Rwanda zihuzwa n'umupaka wa Gasenyi Nemba, ibihugu byombi bisangiye. Umukuru w'iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda yavuze ko ivyakozwe kuri uyu wa kabiri bigaragaza neza ko ibintu biriko bija mu nzira nziza hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda. Avuga ku izina ry'umugabo w'ingabo z'ico gihugu General de Brigade Vincent Nyakarundi yavuze ko ari igicapo kirengeye ibihugu byombi bibiri. Today the Republic of Rwanda is receiving 11 FLN combatants. Uyu munsi Repubulika y'u Rwanda yakiriye abagwanyi 11 ba FLN batanzwe na leta y'u Burundi. Ibibaye amezi 2 n'iminsi 19 u Rwanda rutanze abagwanyi 19 b'abarundi kuri uyu mupaka nyene. Iki si igicapo c'umubano mwiza gusa hagati y'ibihugu byacu, ahubwo ni intererano ikomeye ku mahoro n'umutekano mu karere. A significant contribution to peace and security in the region. Colonel Ernest Musabaje w'iperereza muri FDNB igisirikare cy'u Burundi yagereranije abagwanyi n'abakora iterabwoba yemeza ko bashikirijwe u Rwanda kubera Burundi bwiyemeje kugwanya iterabwoba aho riva hose. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour remettre officiellement les 11 membres et sympathisateurs. Uyu munsi twaje gushimira abagwanyi 11 mu gisirikare cy'u Rwanda kugira bakire imanza n'igihugu cyabo. Burundi ntibusiba gushimangira ko ataco bumariye guhindigi imigwi durumbanya ibihugu bibanyi. Kubwo Burundi umurwi wose urumbanya umutekano w'abantu bitekaniye mu hari w'iterabwoba. Mu kurwanya bene iyo migwi ibihugu byacu bigomba gukorera hamwe mu runani. Pour combattre toutes ces organisations, il faut que nos pays conjuguent les efforts en travaillant en synergie. Niko Musaba yamenyesheje ahejeje gushikana abagwanyi ba FLN inyuma y'ibirometero 295 bavuye Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Nyakarundi ahagarariye iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda yibukije ko mu ishamba kimeza rya Kibira ku ruhande rw'u Burundi rikomeza rigacika Nyungwe rigeze mu Rwanda hakiri abagwanyi babangamiye abanyarwanda. However, as we receive these 11 combatants, it should be noted that hundreds of others remain in Kibira forest from where they continue with attempts to launch cross-border. Nubwo twakiriye abagwanyi 11 twibutse ko abandi amajana n'amajana bakiri mu ishamba rya Kibira aho baguma bagerageza gukora ibitero mu Rwanda bakica inzirakarengane z'abasivile. Iyo mpamvu twe na mwene wacu w'umurundi n'abakuru bacu babiri dukora tutiziganya kugira ngo tugerezwa ku bihugu byacu byombi bineshwe burundu, ariko turashika kugeza imigenderanire inaguwe neza. Amanama y'abakuru b'ingabo yabwirizwa kuba kenshi imbibe zikugururwa maze abantu n'ibintu bikinjira atankomanzi. Borders reopened and the free movement of our two people and goods restored. Abagwanyi byavuzwe gusa ko bafatiwe ku butaka bw'u Burundi nta ntara kanuni yamenyeshejwe amenyesha makuru. Mugaba amasoko y'ijwi ry'Amerika yajemereye ko bafatiwe mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bush'uburengero bw'u Burundi muri uku 9 guheze. Igice c'ikibira kihaherereye gikunze kuvugwamwo abagwanyi bavuga ikinyarwanda nk'uko abanyagihugu baho badasiba kubivuga. Mbere igisirikare cy'u Rwanda cemeje kenshi naco nyene ko bajabuka ku butaka bw'ico gihugu ariyo baturutse. Mu mpera z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka umushikiranganji w'ukwivuna abansi mu Burundi Alain Mutabazi yari yavyamiriye kure. Iyo migwi y'abitwaje ibigwanisho yo bivuga ururimi rw'ikinyarwanda mu ntara ya Cibitoke twebwe ntayo twumvise, kandi mwaza yuko ta n'imigwano yabereye mu ntara ya Cibitoke ihuza abasirikare iyo migwi
gusa icyo twokwemeza kubera n'akarere karimwo ishamba rinini wegeye umupaka duhana n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda hamwe n'igihugu kibanyi ca Kongo. Iyo rero habaye ingorane ku ruhande njyango rw'ababanyi hariya b'u Rwanda, hari igihe usanga bakunze kubivuga gutyo. Umuhari FN ishami ry'abarwanyi b'ihuriro rya politiki MRCD rigwanya leta y'u Rwanda biri mu byatumye Paul Rusesabagina yarongoye Hotel Mille Collines yahungiyemo abatari bake mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, akatirwa imyaka 25 yo gufungwa kwa 20 ukwezi kw'icenda guheze. Yagirijwe kuba mu mugwi w'iterabwoba no gukora ibikorwa by'iterabwoba. Abandi bantu 20 bari muri iyo dosiye nyene barakubiswe intaye mu gahanga, nabo nyene bagirizwe ivyaha biri mw'ivyo. Rusesabagina mu bashinze MRCD. Eroje uri kaneza, ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda urwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ivyaha RIB rutangaza ko rwahamagaje Madame Ingabire Victoire Muhoza yashinze umugambwe Dalfa umurinzi utaremerwa gukorera mu gihugu gushika ubu. Idonido kuri Inkuru na Assumpta Kaboyi. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yemereye ijwi ry'Amerika ko Ingabire Victoire yahamagajwe kwitabura urwego mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Uyu muvugizi ntiyashatse gusobanura mu buryo burambuye ikingabire abazwa kuko yatangaje ko ibyo aregwa azabimenyeshwa ku giti cye. Gusa Murangira yabwiye ijwi ry'Amerika imwe mu mpamvu bifuje gutumiza Ingabire. Nibyo yahamagajwe bishingiye ku iperereza ari gukorwa kuri Nyirumubavu TV ikorera kuri murandasi ndetse n'abandi bantu bafashwe mu cyumweru gishize muri aya masaha y'igitondo nibwo ari buze kubaza. Ese iyo umuntu ahamagajwe nk'uku yitwaza